Rero ku mazina yanjye nitwa Mes Reseau, ndi umudamu yubatse akiri muto ariko hanyuma nkaba nsanzwe mba ngaha mu gisagara cya Gitega muri quartier yo Inkoko Kirungo ngahaye bisanzwe baratanguye umugambi wo kotsa inkoko kugira ngo abenegihugu bose basanzwe badakunda ibitetse cyangwa se ibiciye mu mavuta bashobore koroherwa. Hanyuma inkoko yacu iba ari inkoko nyene y'ibirungo, iri mu birungo biryoshe, niyo mpamvu twayihaye n'iryo zina tukayita duti inkoko kirungo. Natanguje umugambi w'inkoko kirungo kubera ko nari narazungurutse muri kino gisagara, ndazunguruka henshi, hari n'igihe byashikamo umugabo akambwira ati ngo tuze gufata kamwe aha, nkagenda nkabona ibyo batuze Imana, nkabona ibyo dufunguye, sinigeze mbona ahantu nshobora gufungura inkoko yokeje. Hanyuma rero ariko kubera ko hari ahantu nari narigeze gutembera, ndabona ko hari aho bashobora gufungurira umuntu inkoko yokeje kandi iryoshe, mugabo ngaha ndarondera ahantu nahamwe bikorerwa ndahabura muri kino gisagara cya Gitega. Rero ncavuga nti hariho abantu usanga kwa muganga bafise amaordonance atabemerera kurya ibintu birimo amavuta menshi. Rero inkoko nayo kenshi bayimaze umwanya mu mavuta iriko irahirayo, ukaca usanga rero ya mavuta yabaye menshi gusumba. Canzana uwo mugambi ngaha ndawutanguza kugira ngo abo bose boroherwe, abadakunda ibitetse baronke ivyokeje kandi biryoshe. Kabirya k'iyo nkoko nuko dusanzwe dufise igikoresho cabigenewe kimeze neza cotsa izo nkoko. Turafise imashine yotsa izo nkoko imeze neza. Rero no kuvuga inkoko y'iwacu mu gusha ni inkoko isha yitonda, sinovuga ngo ni mw'ifuru, oya irasubiza kurya kw'ifuru. Aba ari inkoko iryoshe, no kuvuga uyiriye nta na kimuta, ntaco wumva kirimwo, mu gihe ahandi usanga hari amagufa menshi yabaye ayimbwa n'ibindi bikoko, aho n'akagufa uraryana kandi biryoshe cyane, birimwo ibirungo byinshi biryoshe bimeze neza. Rero niyo mpamvu umuntu avuga ati kumbura abantu bazohakunda. Hazi ni aho bita kuri galeri Mika, impande yo kuri bare bafana, bare bita bafana, neza na neza harabana naho bita kuri hoteli Terezia, uwo bita Gacube umugwizatunga amenyerewe ngaha muri Gitega. Ni ukuvuga dise nyene uhageze uciye uraba kuri kote yoba uca ubona aho noneho hariho ibiharanga, hazoba handitseko nyene ngo inkoko kirungo. Muje tuyibafungurira iriya kompanye iriko amafiriti y'ibiraya, iriko agasalade kameze neza karyoshe, ibiciro bimeze neza cyane. Iciza cyo ngaha ni kwibarabara, ni ukuvuga tuba turi hafi, ni ukuvuga umuntu arengana avuga ati ngomba gushika ngaburira abana bitangoye, arahitana. Turafise utuntu twabigenewe ca tumufungiramo neza, akaca atahana ibintu bimeze neza. N'abashaka kugira amakomande, abantu bagize iminsi mikuru kanaka, abantu bafise amasemineri, barashobora kutubarira tukanyarutsa cyane kandi bikagenda neza. Akamunotera abakenyezi nkanje ni uko bogerageza, kuko nanje narabonye ko gukora bifise ikimazi mu rugo, kuko umwe arazana iki uwundi akazana iki,
muri uwo mwanya urugo rukaca rumera neza, ntawe usigara abona ngo babintako cyangwa umugabo arambirwe kubera ko byose ari we. Rero nohanura umukenyezi wese ahari kwiyumvira ikintu yokora, kuko subiye inyuma gatoya je narize naraciye ku ntebe y'ishure, ndafise diplome ya D7, nta kazi ka leta mfise, mugabo nariyumviriye ko hari ikindi kintu nshobora gukora kugira ngo nshobore gufasha umushinga nawe wanje ushobora gutunga urugo. Umushinga nawe wanje acumva umugambi yawakiriye neza cyane, arashigikira mu gihe hariho abaca intege bakambwira ati mu bintu nta muntu w'umukenyezi yobijamwo, umukenyezi ni wo kwisiga, iyo myotsi wowe uzoshobora kuyishobora, nta n'utuvuta uzoba ukisiga. Ariko kubera ko nabona ko ubusanzwe ndaba ashigikiye, naciye mvuga nti jewe ivyo nta ngorane, uwo turi kumwe yumva umugambi wanje, aranzi kosa, aranzi nuko meze, ntivyanciye intege. Rero nabandanije hamagarira abantu bariko baranyumviriza muri kano kanya muri kino kiganiro, nuko nobasaba bakamfasha gutera imbere intambwe natanguye kugira ngo sinsubire inyuma, bakagerageza bakanshorera, kuko na cyane cyane murabona ko ndi umukenyezi, abakenyezi barazi guteka, dusanzwe tumenyereye ibintu byo guteka. Rero bakaza bakanteza imbere, abandi bakenyezi, abantu bose bumva bashaka gufungura agakoko kokeje bakitura Madame Esperance muri Inkoko Kirungo, tukaca tubafasha ibintu bikagenda neza. Jewe bisanzwe nkunda gusenga, kandi ibintu byose nkunda gushira Imana imbere. N'uyu mugambi mbere y'uko ndawiyumvira, nabanjije kuja ahantu ndabaza Imana, ndasenga, ndavuga nti GITEGA-Ent muri jewe ikintu numva ntushobora gukora ntaho urudutse. Hanyuma rero nsanga mu mutima hagumye haza iki kintu cyo kotsa inkoko. Hanyuma kandi dusanze no mu gihugu cyacu Imana ariyo twasize imbere, niyo mpamvu utu dupira mwabonye twanditse ko ni kubera Imana. Hanyuma abatwambaye nabo nashimye ko baba barafasha, yego twafashanya muri kino gikorwa, ariko umugambi ni uwanje, ariko urumva mfise abariko barabimfasha.